Ni wa mwanya mwiza rero uko tuyaga ku majambo y'Imana muri kumwe na Jackson Nkeshimana kuri micro. Mukeneye kuvugana natwe muraza kwandika tujeje kuvuga ubutumwa cyangwa muga telefona kuri 79 57 14 29 canke 75 57 14 canke 76 57 29. Reka dusome amajambo y'Imana muri iki gitondo ciza. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 ku murongo wa 6. Havuga hati, ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze ngo murabe aho umwami yarajyamye. N'amajambo magufi ndasubiramo kandi ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 6. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze ngo murabe aho umwami yarajyamye. Amajambo tuza kuvugana ko amajambo avuga ati iminsi 3 y'agacerere. Iminsi 3 y'agacerere ni iminsi myinshi cyane, ni iminsi 3 y'agacerere. Izi ni inkuru za Yesu igihe yapfa akazuka. Ni inkuru abantu benshi rero bazi kandi bazizi cyane, kandi baje naho yoba umwana arazizi, naho yoba yiga Sunday school arazizi, naho umuntu batajya gusenga benshi rero usanga bazizi, ingene bazimenya sino bimenya, ariko usanga babizi, barazi ko Yesu yapfuye akazuka. Uretse gusa ko bivanye no kwizera ko amadini amwe ashobora kuba atabyizera, ariko abantu benshi barabizi ko yapfuye akazuka. Yesu rero yaje kwisi kugira ngo aducungure, kandi kugira ngo aducungure ntibyaciye mu bihe byoroshe. Yabanje kuza avuka nk'umwana w'umuntu maze abaho nk'umwana w'umuntu. Iyo ni inkuru muzi, sinza kubivuga ko cyane, ariko kandi ngomba kuvuga ko hageze igihe atangura igikorwa cyamuzanye, agira abigisha 12, agira n'abandi benshi, agira n'abantu bamumviriza, agira n'abantu yakijije, agira n'abantu yagiriye neza, agira n'abantu yazuye, agira n'abantu benshi yakoreye bidasanzwe. Mugabo harageze igihe umwe muri babandi 12 bari kumwe ba hafi, babandi baboneka ko bari hafi yiwe, umwe aramugura. Uwo yari Yuda. Yamuguze kubwo kumbure gukunda amafaranga, yari umuntu yarasanzwe ajeje ikigega. Mugabo rero si cyo cyonyine cyatumye yo bayamuguze, ko ari kugira ngo ivyanditswe bishike. Harageze igihe abaherezi bifuza kumwica Yesu, kandi abaherezi nabo bari abantu bari bazi ko ari bo bazi amajambo y'Imana, bari bazi ivyanditswe byose. Abafarisayo n'abasadukayo bari abantu bize za kaminuza z'icyo gihe canke amashuri akomakomeye y'icyo gihe yo kumenya ivy'Imana, yo kumenya ivy'amajambo y'Imana. Bari abantu bari bazi ko bari bategezwa kumenya ivy'Imana kurusha abandi. Hari gihe wowe ushobora kwisuzugura ukibaza ko utazi ivy'Imana kumbure kubera utaciye mu ishure. Urashobora kuba wisuzugura ukibaza ko atavy'Imana uzi kubera kumbure utize theology. Urashobora kwisuzugura ukifata hasi. Mugabo urashobora gusanga wa wundi azi ko azi vyinshi, wa wundi yibaza ko yobazi cyane kurusha abandi, wa wundi abandi bose bibaza ko yobazi vyinshi cyane kurusha abandi, ugasanga niwe wa wundi atazi ibanga ry'Imana. Kumenya ivyandiko ni kimwe, no kumenya ibanga ry'Imana ni kindi. Jack ibyo ni biki? Yes, kumenya ivy'Imana ni kimwe, kumenya ivyanditswe navyo ni kindi. Kumenya ivyanditswe ni kimwe, no kumenya ivy'Imana ni kindi. Hari umuntu azi amajambo ya Bibiliya guhera ku ijambo rya mbere ryo mu gitabo cy'Itanguriro kugeza ku ijambo rya nyuma ryo mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana. Hari umuntu akubwiye ati nasomye Bibiliya 3. Bibiliya yose ndamaze kuyisoma inshuro 8. Bibiliya yose maze kuyisoma inshuro zingahe? Narize na kaminuza y'ijambo ry'Imana. Ni sawa, ni vyiza cyane, ariko ijambo riri muri wewe nico nkeneye. Abaherezi b'icyo gihe bari bazi amajambo yanditse. Ijambo ryose naho ryanditse, waravuga ijambo akaca kubwira naho ryanditse. Mugo mu mitima yabo nta jambo ry'Imana, nta jambo ari we Yesu, ntabwo yari muri bo. Uwaje kubakiza
bagomba kumwica, kandi koko byarashitse baranamwica. Mugabo igitangaza nuko bamwishe batazi ko bari kwashikana ubugombe bw'Imana. Hari igihe abantu bagukorera ikibi bibaza ko bari kwakora ikibi, ariko kumbe bari kwakora icyiza mu bundi buryo batazi. Kumbe ijambo rigomba gushika, cya kindi Imana yavuze kigomba gushika. Wari ufise udukama mbiri twagutobokeyeko, none batwivye, wagize ubwoba, warize, wababaye, agahuzu wari ufise kachafuka nikufuwe kaukanikuvae, karaheze, kameze nabi, basigaye bakakwitirira ati wa undi yambara impuzu yuko, noneho bakivye. Ukibaza ko abo basuma bagize nabi, kumbe bagize neza. Igihe warira, igihe wavuze ati yo nshuti zanje nakagahuzu bakivye, noneho baciye bazana izindi nyinshi, canke bazoca bazana izindi nyinshi. Nta kintu na kimwe kiba kitari ku mugambi w'Imana. Undi munsi nigeze kuvuga ngo nta kibi kiburi cyo kimara. Ikibi cyose kiba kibaye cyashobora kugira ikibi nciro kumbure kwijana nka 80 canke nayo yoba 90 naho yoba 99, mugabo ntihabura rimwe kwijana y'icyiza kiva muri ico kibi. Bari bazi rero ko bagira bamwice bizimangane. Kumbe rero bagiye gukora ikintu cyiza cyane, bagiye kugira ikintu cyiza kidasanzwe cyotuma ijambo ry'Imana rishika hose, cyotuma tugira icyo twovuga. Yaba Yesu yarapfuye ntazuke, ndibaza Jack sinari kuronka icyo mvuga. Ubu ndavuga neza nemye kandi nkavuga n'ubushizi bw'amanga, kuko nzi ko yazutse kandi ari muzima. Vuga uti amen. Utavuze amen ni kuvuga ko utanshigikiye ko Yesu yazutse kandi ari muzima kugeza n'uno munsi. Yuda, uretse ko abaherezi nabo bari bifuza kwica Yesu, ntibari kubishobora bataronse uri hafi yiwe. Uretse ko abantu bagomba kukugirira nabi, ntibari kubishobora bataronse uri hafi yawe. Uretse ko abantu kumure bagomba kukugumukana, canke bagomba kukwica, canke bagomba ndazi ibi nabiriya, ntivyashoka bataronse umuntu ari hafi yawe. Byasabwa ko haba umuntu kumbure mwasangiye azi ingene ufungura, mwararanye bazi ingene urara, mwakoranye kumbure bazi aho ukora canke aho uca. Bitegerezwa guca ku muntu ari hafi yawe. Faraja Group yarigeze kudukirira akakino kaho umudamu yicishije umugabo wiwe. Umudamu n'umuntu wa hafi cyane y'umugabo, azi amasaha arirako, azi amasaha avyukirako, mbese azi vyose vy'uwo mugabo. Abantu bakeneye kukugirira nabi nibigeze biyumvira kuguhiga badaciye ku wundi muntu. Umuntu nawe baciye ko bategezwa guca ku muntu ari hafi yawe. Uwiraba Yesu uko Yuda yaramuzi, yarabona koko Yesu ari Imana, kandi Yesu yakoze ibitangaza imbere ya Yuda. Hari abandi bavuga ati Yuda ivyo arivyo byose naho yagiye kugurisha Yesu, yarazi ko agomba yirira udufaranga ko Yesu havanyika, kuko Yesu yakijije impumyi, ibimuga bikagenda, ab'intandara bagakira, arazura n'abapfuye. Mbega hari ushobora kumufata kunyena akamufata ngo amugirire nabi? Niko bamwe biyumvira. Mugabo nitwari mu byiyumviro bya Yuda, ntituzi icyo yiyumviriye, ariko icyo tuzi niko yamugurishije, kandi yahawe amafaranga n'abaherezi. Kandi abo baherezi n'abantu bari bazi amajambo y'Imana, bari abantu bazi ko bakorera Imana, kandi byari bizwi ko abaherezi babivuze, kuko bambara amakanzu yisa, aho baciye umuntu wese yarabona ko ari umuherezi. Bari bazi ko bavuga n'amajambo atuje. Kumure bavuga ati rero Yesu nabambwe, nafatwe. Ndazi sinzi ijwi bakoresha, nimba bakoresha ijwi ry'igitegetsi, canke bavuga ijwi ry'ikirongozi, canke bavuga ijwi rimeze gute, mbwo ko bavuga kose bakenera ko Yesu abaviraho. Kuko ivyo Yesu yigisha byari bitandukanye n'ivyo nabo bigisha. Bo bigisha gusa amabwiriza canke ibihano biza kuba ku muntu, novuga ivyagezwe. Bigisha gusa ivyagezwe. Byari bitandukanye na Yesu yaje kwigisha ubuntu.
kandi si igitangaza kugeza uno munsi hari abantu bakimeze nk'ababaherezi bakera bigisha gusa ivyagezwe ubuntu bakawureka. Nivyo niwigisha ivyagezwe mbwa n'ubuntu ntubureke. Yesu yaje kutugirira neza kubw'ubuntu bwiwe. Urupfu rwiwe rwatubereye incungu idasanzwe. Yuda amaze kugurisha Yesu bari bazi ko bishize biheze ko ari finale. Haragera igihe baramubwira ati none tumubona gute ko aba ari kumwe n'abandi? Kumbure Yesu yambara nk'abigishwa biwe canke abigishwa biwe bambara nka Yesu. Sinzi impamvu bakenera ko Yuda aba ari waza kubereka ati n'uyu. Bari bakeneye umuntu babanye, bari bakeneye umuntu azi neza aha bari mu mwanya kanaka. N'amatelefone yarahari ngo babanze bamutelefona, turi hehe? Yesu uri he? Uraza ubu abantu bagomba kugira umuntu nabi bamubwira ati uri he? Wavuga ati ndahana nahamagaza naha, bakaba bamaze kumenya ahari. Mugabo Yuda yarazi programme zose za Yesu. Yaraza ati tumusanga aha abari ngaha muri uyu mwanya, mu myanya yini abari ngaha. Yuda basangiye na Yesu, bagendanye na Yesu, wanashaka aramuha n'ikigega. Wanashaka buri umuntu umuhaye kuzeza ikigega ntaba ari umuntu asanzwe, aba ari umuntu ushize hejuru mbere kurusha abandi. Yuda aragurisha Yesu azi ngo birarangiye, ariko kumbe yari intambuko imwe ya mbere yo kugira ngo Jackson azoronka agakiza, yo kugira ngo Joseph azoronka agakiza, yo kugira ngo Shama azoronka agakiza, yo kugira ngo Chantal azoronka agakiza, yo kugira ngo Marebeka azoronka agakiza, yo kugira ngo n'abandi bazibaronka agakiza. Yari inzira nziza idasanzwe. Bamaze gufata Yesu, baje basirikare nabo buriya basirikare ntabwo babagira, nico kibatunze. Kubona uje gufata umuntu akakubaza ati urondera nde, mukaca mugwa hasi hakwiruka wibibaza ati uyu muntu hava byaba biva nabi kurusha. Mugabo Petero avuga ati nukuri Yesu ndamukunda, kandi navyo bimeze gute jenzo mugwa inyuma. Yari afise inkota, acugutwi umwe muri abo basirikare. Yesu ntabwo byamushimishije, yaciye afata kwa guti agusubiza kuri wa musirikare. Nibigira n'ikiyumvira ati mbe uyu muntu ashobora gusubizaho gutwi kwacitse akagusubizaho, twe tuje kumufata mbega nibiyumvira n'ikintu na kimwe. Ariko ngomba kuvuga hanini kuvyerekeranye n'iminsi 3 y'agacerere. Harageze igihe rero baramufata baramubamba. Za nshuti ziwe, babagenzi biwe, babandi yari yasezeraniye ko azoba umwami, babandi yakiriza abana babo, babandi yakijije nyene, babandi bari impumyi arabavura, nako arabakiza. Abo bose nta muntu numwe yigeze amuvugira. Babajije ati mbega tubambure Baraba, tubambe Yesu, mbega tugire gute? Bose bavuga ati bamba Yesu, mubambure Baraba. Babandi yakiza nta numwe yaserutse, babandi w'amazi nta numwe yaserutse, babana warihira ishure nta numwe yaserutse, babandi wahaye inzu yo kubamwo nta numwe yaserutse, babandi wagiriye neza nta numwe yaserutse. Kuko cyari igihe cy'iminsi 3 y'agacerere. Cyari igihe cy'iminsi 3 y'agacerere, abantu bose baguhunga. Aho na Petero yari umugenzi wa cyane, yiyumvira ko atogenda adafise n'inkota yo kugwanirira. Haragera igihe abona ko bigeze mu rukambye, abona ko bigeze ahandi hantu bidakunda. Petero avuga ati sindamuzi, sinigeze ndanamumenya, kuko abona ko vyakaze vyakomeye. Mama wawe harageze igihe akwihakana, papa wawe harageze igihe arakwihakana, umwana wawe yarigeze igihe arakwihakana, umugabo wawe harageze igihe arakwihakana, umugore wawe harageze igihe arakwihakana, kuko hari igihe cy'iminsi 3 y'agacerere. Siku 3 za silence, kimya, hakuna anayesema. Iminsi 3 y'agacerere nshuti yanje, ubona ko ari mike.
ni mike kuyibona mugabo ni myinshi kuyirimwo. Iminsi 3 y'agacerere. Harageze igihe baramubamba, baramwica, arahambwa. Abigisha baranyegera kuko byari byakamaramaza. Si bose bavyemeye ko bavyibutse ko yari yavuze ko azopfa azuka inyuma y'imisi 3. Iyo misi 3 abantu babona ko menga ni misi myinshi. Imisi 3 bari bazi ko byaheze kabaye. Mugabo yari mission idasanzwe kuko yaragiye guhonyora Satani no kumwaka urufunguruzo. Noneho Yesu yarazutse. Ubu tugenda n'intsinzi. Yatazuka Pastor Jack hangesema chochote. Yatazuka ngo nta na kimwe mba ndiko ndavuga. Byari kugenda guti yapfa nk'abandi muzi biyemeye. Hari abantu muzi byavuze ko ari intumwa, bavuze ko bakomeye, bashinze kumbura amadini, bavuze ko ari abantu bakaruhariwe. Mugabo barapfuye kugeza uno munsi nawe uzi irengero ryabo. Ariko Yesu Kristo w'i Nazareth yarazutse, azukana intsinzi. Abamututse bazomubona, azogaruka. Yarazutse aja mu ijuru kandi azogaruka kuza kudutora. Ariko ikintu ngoma nkubwiye nti iyo misi 3 y'agacerere irababaje. Ni misi uba mu mubabaro, ni misi uba mu gatengo, ni misi uba mu bimaramare. Imisi 3 y'agacerere. Yesu arazuka, ubu ari mu ijuru. Faraja Group nibo bigeze kudukinira agakino, bakina ko hari umupapa yavuga ati sinshobora kuja mu ijuru, sishaka. Ati sishaka ko nopfa muri no misi ngo nje mu ijuru. Ati kubera Yesu yavuze ko agiye kudutegurira hacu. Ati aho yagiye kudutegurira rero, ati bigaragara ko ataraheza. Ati uja mu ijuru wese acashikira mu bikorwa byo gusomba amatafari no kubaka izo nzu Imana Yesu ariko aradutegurira hariya. Ariko rero uko Yesu abitegura suku abana b'abantu babitegura. Cyari gikino kwari kugira ngo baryosha abantu. Ariko rero ndakubwiye ni imisi 3 wamazemwo. Umaze imisi 3. Fata ico gihe kirekire cyose umaze uri mu bugumba, gishire mu misi 3. Imisi 3 y'ubugumba Yesu agira zuke muri wewe. Vuga uti amen. Imisi 3 y'agacerere utumva na telefone y'umwana wawe ari hanze. Imisi 3 y'agacerere abantu kumbure bagufata ukutari. Imisi 3 y'agacerere abantu batagutahura namba na gatonya. Imisi 3 y'agacerere aho ivyawe vyibwa ntugire numwe akuvugira. Imisi 3 y'agacerere aho uja gucirwa uruhanza ukarenganywa imbona nkubone abantu bose barorera. Imisi 3 y'agacerere aho hamagara ugusurira kandi abizi neza kandi yabonye neza akanga kugusurira kubw'ubwoba. Imisi 3 y'agacerere aho uja mu bitaro kabura amahera yo kurihe bitaro. Imisi 3 y'agacerere aho uja mu bitaro bakabura ingwara. Imisi 3 y'agacerere aho abawe bose bapfa. Imisi 3 y'agacerere aho muganga abura ingwara. Ariko imisi 3 irashize uno munsi. Vuga uti amen. Noneho Yesu agira zuke muri wewe kibi gitangaza kidasanzwe. Abigeze kukumenya barashobora kukwibagira bivanye n'ingene Yesu yahinduye amateka y'ubuzima bwawe. Vuga uti amen. Abari bakuzi izina kandi akazina kabi cyane, witwa Kabibi, Kabwana, Bebe, ndazi bamasumbuko bande bamateso n'ibindi, bazokwibagira izina ryawe, batangure kukwita Baraka, batangure kukwita Fanaka, batangure kukwita Mbarikiwa, batangure kukwita Bosi. Imisi 3 y'agacerere girishire inshuti yanje aho byakabereye ni kera. Wararize n'ivyo mbwa birahagije. Yesu arazutse muri wewe, arazuye na bya bindi byari byapfuye. Yesu agira zure cya kindi wabona kumenga kirapfuye koko. Ni byakunda ko witahura ingene babonye Yesu bamukubita, bikanka ko Yesu abikuramwo
bo babona umenga vyanse ko yobikuramo, bo babona umenga Yesu vyanse ko yobakwepa, vyanse ko Yesu yonyika, vyanse ko Yesu yokwikura ku musaraba, vyanse ko nacagiye bariko baramukubita ko yobikurako, vyanse ko vyaranse babona kumenga vyanse. Ico gihe cyose cyariko gitegura iminsi 3 ya gacerere. Vyanse ko uronka amahera yo kuriha inzu, ukavuga ati nukuri Imana iraza kungirira neza amahera y'inzu, ndazi ko nza kubona igitangaza, nze kubona mu gitondo gitangaje, nze kubona umuntu azaniye amahera cyenda yari amahera y'inzu. Umunsi ugahera nyene inzu agati ibintu vyawe hanze, kugira ngo iminsi 3 itangure. Rero iminsi 3 ya gacerere Yesu agira kore bidasanzwe. Muri iyi minsi 3 ya gacerere Yesu agomba kore ivyo utigeze ubona mu buzima bwawe. Yesu nturyoshe ngo usigaze. Iyo Yesu atazuka, Jackson, ningelikuwa wapi mimi? Ningelisema nini leo? Ndakubaje, iyo Yesu atazuka, je nari kuvuga iki uno munsi? Nari kuba ndinde uno munsi? Harageze igihe Imana iba mu gacerere, si kuri wowe wenyine no kuri Yesu. Harageze igihe Yesu avuga ati Mana yanje niki kikumbebesheje? Eli Eli lama sabakitani. Abantu batangura kuvuga ati arahamagaye Eliya, reka turabe ko Eliya aza kumukiza. Harageze igihe umenga Imana iravye pembeni, niriko irabona amagogwa Yesu ariko aracamo, umenga niriko irabona imishishagwa ariko aracamo. Mugabo hariko arategurwa iminsi 3 ya gacerere kugira ngo haze haboneke ikintu kidasanzwe, haze haboneke intsinzi itisubirako, haze haboneke intsinzi idasubira inyuma, haze haboneke intsinzi itagira manda. Mwisi abashinze amashengero cyangwa ama association Kristo cyangwa n'ayandi mazosiyasiyo asanzwe mbere n'imigambwe, harabaho mamanda. Ikiringo kinaka gishize waratsinze kirahera bagashiraho wundi. Mugabo Yesu yaratsinze ubutisubirako. Vuga uti amen. Nta manda afise. ya ndazi iyo umubona Yesu ari kumubaza ibibazo byinshi, ngo naco uzobimubaza. Iyaba byashoboka kagenda twaga papuro, umunsi uzoja mu ijuru wari kumubaza byinshi. Noneho byose tuzobitahura tugezeyo. Imana imera nk'iravye hirya, nibona Yesu. Imana imera nk'iravye hirya, nibonye Maria, nibone Matayo, nibonye sinzi wowe witwa nde, shiraho izina ryawe. Cyagiye cyose wabayemo mu mibabaro kandi warasenze, warisonzesheje ikindi gihe, wisonzesha umunsi umwe ubona umenga inyishu nibonetse. Harageze n'igihe wisonzesha iminsi 3, harageze n'igihe uja ku musozi, harageze n'igihe usenga wunamye, ikindi gihe uraryama, ikindi gihe urapfukama, ikindi gihe sinzi warigeze gusenga kenshi urira. Warahamagaye abasenzi kugira ngo bagufashe, warahamagaye na pastor kugira ngo agufashe, warahamagaye abagenzi bagufashe bakube hafi. Byaranse. Waragerageje gutuma inkuru hirya no hino ku bantu uzi ko basenga, byaranse. Imana umenga yariravye hirya, yari cyagiye cy'amacungu, yari cyagiye cy'umubabaro w'Getsemane. Mugabo byariko bitegura iminsi 3 ya gacerere. Yesu ariko arakora bitazwi. Hari igihe amazi yabona hejuru, hari inzuzi zimwe zimubona hejuru kamenga amazi ntariko aragenda. Mugabo umunsi yiruka cyane gose, wihende witemwo. Iminsi 3 ya gacerere
Yesu agwira kora ikidasanzwe mu bugingo bwawe. Ngira ndagusengere kuko Yesu agomba gukora ikintu kidasanzwe atigeze kugukorera. Agomba kora ikintu kidasanzwe bihereye uno munsi, kuko iminsi 3 yashize, iminsi 3 yatanguye hirya ejo, none yiheze uno munsi. None Yesu agomba kora igitangaza kidasanzwe mu bugingo bwawe, azure vya bindi vyose byari vyazitswe, vya bindi vyose byaboneka nkuko vyaboze, vya bintu vyose byaboneka nkuko mega ntibigishoboka. Umutamakazi umwe ntiyagira amenyo, baramusengera. Nta n'iryinyo na rimwe yari afise imyaka myinshi cyane. Baramusengera amenyo aragaruka yose, acamera nk'aka jeune fille, nk'akigeme k'imyaka 20 canke 18 canke 15 mwana Kenza. Ati Jack, ivyo byarabaye. Yes, ndaza abantu benshi bakize diabete, ndaza abantu benshi bakize umutima. Undi muntu niwe yari agwaye estoma, barayibaga barayikatako, isubira kandi iragwara, barayikatako kugeza aho yaragi asigarana ka estoma gatonya, kujya arasigaye agikiko kimwe cinjya ku munsi. Problem, ariko yarasenga estoma iragaruka. Vuga uti amen. Undi nawe bari bamukuye mu gitereko ntigeze avyara, mugabo baramusengera, umunsi urizina, igitangaza kiraboneka, igitereko kiragaruka. Nta kimana itokora kuri wowe, icyapfuye naho cyo bacarapfuye kimaze iminsi. Yesu ashitse kwa Lazaro, baramubwira ati yo Yesu vraiment uri retard, waje utevye yapfuye. Bari bazi ko umuntu yamaze gupfa biba biheze, mugabo akigwaye umuntu ashobora kugerageza. Ukiza umuntu agwaye niwe anazura n'abapfuye. ya ahamvuze sinoheza, reka ndagusengere. Ivyo vyawe byari byapfuye, umutahe wawe warapfuye, akazi kawe karapfuye, ibi nabiriya byarapfuye. Ku rusengero ntibakikubona neza kubera ko muri ya minsi 3 y'agacerere. Mu kibano ntibakikubona neza kubera uri muri ya minsi 3. Yesu agomba gira igitangaza kitigeze kibaho mu buzima bwawe. Uzokwibuka zino tariki z'uno munsi, uzokwibuka ati uwo munsi yari Pastor Jack yariko aravuga. Uno munsi hari ikintu kigomba gikogwe kubwawe. Reka dusenge. Kristo nyene ubushobozi, uraganje kandi urashoboye, uri Imana nziza, useruka rukamvye, useruka bose bahonze, useruka bose batabona aho boca. Kristo uno munsi udasanzwe, ngomba ko wozura vya bindi vyose byari vyapfuye kuri naka. Era uyu mama ariko ararira, era uyu mupapa ariko ararira, ntiyarazi ko umugiriye neza, ntiyarazi ko vyoba nkuko, none warabibonye. Kristo mugirire neza, inyishu yiwe iboneke, iminsi 3 y'agacerere ihere. Wakoze neza mwami, reka igitangaza kiboneke, reka kino gitangaza kigaragare. Naho abantu badashima, ndabizi ko abantu bashima gake, ariko Kristo bagirire neza, ubakize. Wifuza umwana umuhe, wifuza kwibaruka neza umugirire neza, wifuza ko abiwe bokizwa umugirire neza, wifuza ko yokwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe ubimugirire. Yesu, ufise ibibazo ibi nabiriya umubere inyishu, nditeze kuza kubikora. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Muri kumwe na Jackson Nkashimana. Ufise ikibazo urashaka gutelefona cyangwa ukandika message kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 canke 76 57 14 29. Yesu agwezakire.